Turabaramukije tubaha akaze muri kino kiganiro cuno musi Mvura Muganga, aho tugiye kurabira hamwe indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero, aho usanga umuntu ahantu yahora ashobora kwikora atagishobora kuhikora, yaba washobora kwikora mu mutwe atagishobora kuhikora, yaba washobora kwicara atagishobora kwicara, yaba washobora kuvyuka atagishobora kuvyuka. Ivyo tugiye kubirabira hamwe n'umuganga Deo Ndayishimiye asanzwe arongoye ikigo Centre Professionnel de Kinésithérapie. Kinésithérapie novuga ko uko yari isanzwe iri mu rurimi rw'igifaransa hariho kinési na thérapie. Kinési bavuga ko ari mouvement, hama thérapie naho ni kuvura. Rero n'uburyo bwo kuvura tudakoresheje imiti y'ukumira mu rwego kugira ngo usubize inguvu umuntu aho tarazifise, canke umwigisha usubira gukora ico yahora akora igihe yarasanzwe yaragikora hagaca haza ingwara ikamubuza aho gikora. Nico gituma yitwa ko ari kinésithérapie de rééducation. Ni éducation canke ni éduquer umuntu gushasha uko atahora ashobora. Muri ico gihe yahora yicarika agahaguruka aratambuka, hama ukamwigisha biciye mu kumuvura, ugakora ama exercice atuma imitsi igaruka ari nguvu. Muri ico gihe rero niho tubaho ariko gira kinésithérapie. Rero mouvement nkuko iryo zina mu kirundi rigoye, mugabo ama mouvement yose akorwa sayavura. Rero igihe umuntu mukoresheje umwimenyerezo ngorora mubiri canke uzana izo nguvu kugira ngo umuntu ashobore gukira, niyo kinésithérapie. Mugabo ma mouvement yose hari gukora mouvement ari muri sport, hari gukora mouvement muri competition mu guhiganwa n'abandi, hari gukora mouvement y'akazi. Rero ivyo vyose ukora bigacika akazi bigakorwa imisi yose, biraheze bigatera ingwara ku yindi mitsi yama nayo itekereje atacikora. Ni nk'umuntu ashobora kuvuga ati nama niruka, ubwo hari hindi mitsi idakora. Muri iyo mitsi idakora rero mu misi uko ibihe bizogenda bisanya, azotangwa kumva ingingo ziwe zimubabaza. Akavuga ati je nama ndubikoresha imisi yose, mugabo aca kuzanira ko afise ivyo bita nko kubabara ku gatsintsiri. Umuntu aravuga ati je ndaterura ivyuma, mugabo urashusanga yazaye amabega. Mugasanga umuntu avuga ati ndakora ama abdomino yo gukomeza mu nda, mugabo atazana ikibazo cyo kutifata ku mukoyo. Muri ico gihe rero umukinésithérapie aza gukosora uko imitsi umuntu ayikoresha nabi, kuko hariho igihe hariho ushobora guterura ivyuma muri iyi movement ikamutuma amaboko yiwe atakigororoka kuko vyabitegerezwa. Umukine rero ni specialiste wa mouvement wo gukosora ingene umuntu ameze ku mitsi twita ko ari ama muscle squelettique, imitsi iri yubakiye ku magufa yacu. Muratubwiye vyinshi bitandukanye, niko ndiyumvira nti umuntu atagishobora gutambuka yahora atambuka, umuntu atagishobora guhaguruka yahora ahaguruka yicaye, umuntu atagishobora kuduza amaboko yahora yaduza, mwebwe n'ivyo mukosora. Mugabo uratubwiye kandi yuko atamuti wo kumira canke urushinge mu mutera. Tubwire rero ingene mu bigenza. Igisata ca kinésithérapie ubwa mbere umuntu ashobora gusanga ari muri chaise roulante, ari mwikinga kubera yagize nka AVC. Iyo paralysie igatuma umuntu atagishobora gutambuka kubera ateze kuja mu ikinga muri haga chaise roulante. Rero umukine ashitse muri kino gihe asanga umuntu ari muri bino bibazo vy'ubuzima, avuga ati vy'ukuri nzosubira gutambuka neza gute, shobora guhaguruka gute, vyoba binagishoboka. Rero umukine arabanza gukora ico twita bira, akabanza akamubwira ati dufashanye duhaguruke ndabe. Bimunaniye guhaguruka, umukina aravyandika akavuga ati vyamunaniye guhaguruka. Akamubwira uti gorora kuno kuguru naho ndore. Bimunaniye ko gorora ukuguru, navyo nyine urandika ko vyamunaniye kugorora ukuguru kandi kwari ukwiwe. Ukamubwira uti duza amaboko nayo ndabe, bikanka ko duza amaboko, caka duza kumwe ukundi bikanka.
muri ico gihe naho nyene umukinesiterapeute arandika ahantu ati amaboko n'abiri mu bwoko kumwe kwabishoboye ukundi vyakunaniye. Hama hariho no kubishobora akabishobora hari mu bubabare. Muri ico gihe havuga ati yabishoboye mugabo hari mu bubabare. Hama ivyo biheze uraraba imitsi kwitanyunyutse. Hariho igihe imitsi igabanuka uko yari isanzwe ingana. Wasaba ukuboko kumwe kufise imitsi no imeze neza mu ukundi yaraheze yabaye mito. Ivyo vyose uhejeje kuvyandika uraheza ukavuga uti kwihagurutsa vyamunaniye, gutambuka ntivyokunda, kwihindukiza ku gitanda ntavyashoboye, kwicara ntavyashoboye. Muri ico gihe rero uraheza ugashiraho ico twita objectif ya traitement, kuko wahejeje kuvyumviriza muri rusange. Uwo mugwayi rero aba afise kenshi umuganga wundi amukurikirana. Nuvuga aho ushobora kuba ari umuganga w'umutima yasanze uwo muntu yagize AVC, cyashobora kuba ari umuganga w'umuneurologue ashobora kuba yarabonye ikibazo kindi afise, ashobora kuba ari umuganga w'umuherere yabonye ko umuntu afise ibizunguzungu vyinshi bidakunda ko yicara kubera ivyo bizunguzungu bita vertige positionnelle bénin. Muri ico gihe rero wewe hari igihaza afise ordonnance y'uwo muganga n'igihaza ubwo nyene atigeze aca kuri uwo muganga. Muri uko kuko umukine umuphysiothérapeute atigeze gukorana n'abandi baganga kugira ngo turonke ico no kwita resultat nziza. Twama tuba dufise aba specialiste nabo bari bakorera mu bindi bitaro bitandukanye kugira ngo tubanze tuvugane kuri uwo mugwayi. Rero ikiba gisigaye abari kumufasha rero ivyo adashoboye kugira bishobore ugenda bukebuke kugira ngo, kuko hari igihe bishika abantu benshi bakabona makine iroroshe baca bamukoresha ibintu vy'inguvu nyinshi umwanya umwe. Iyo muntu nawe acazana iyindi ngwara bita kinesiophobie, n'ubwoba bwa movement. Kera uriko mugenda uko buke bikunda, umuntu araheza atambuka atangwa guhagarara, hariho ivyuma biba bihari bimufasha abantu vyose tukamufasha. Mugabo birabujijwe kumutera ubwoba, kumukoresha ibintu bizana inguvu nyinshi umwanya wa mbere. Rero ageze kuri iyi ntambwe ya kabiri nihaheza agatangwa kumuhagarikisha bekiye afise inkoni yishimikiza. Rero birashobora ko uyu muntu aba asangana umuti yariko arafata, umva uwo muti arawubandanya na kinesiterapi akayibandanya, kuko hari igihe usanga icamutumye aja muri iyo chaise roulante, muri iyo kinga, ingwara yari ihari hama bariko barayivura. Muri umwanya yamaze aryamye, umwanya yamaze yicaye, bigaca ivyo bintambamye kugira ngo ntashobore gutambuka. Yari mu bitaro aryamye muri reanimation, umwanya yamaze aryamye akaba ariho watumye imitsi ibinyunyuka. Bimaze rero gushikaho bekiye arayita ya nkoni yari yishimikiza agatangwa gucumbagira. Yuko gucumbagira rero hari ivyo twita non gate control, ingene controla ingene ibirenge abishingura, ingene umubwira uti inguvu nyinshi ziri kuri ubu buryo, izi nguvu dushaka kuzimurira kuri iyi kote yindi. Hama iyo amaze gushobora rero gutambuka ukabona arakize, ico ukora ucutangura kumuha impanuro z'ingene azitwara inyuma yo guheza kinesiterapi. Ko benshi baza bagafataho kine ari nkukumira umuti, ati ko ndawuhejeje je ndahejeje. Muri ikibazo duca tugira nuko uwo muntu yari yamaze kugwara umugongo, uwo yari yagize iyo paralysie n'ibindi, ashobora gusubira kuyigira kubera yasubiye kwitwara uko yitwara kare. Niho rero kwisanamu twakoze urabona ko uhereye hariya umuntu ashobora kuba ariko araryoherwa yiberaho mu buzima busanzwe, yaba ivyo afungura, yaba sport, yaba stress n'ibindi, atana kimwe arobora vyose, yaba sport ntayijemwo, gufungura ntihari ico areka nico vyose akarya ivyo ari vyose. Muri ico gihe arashobora gutangwa kubabara mu ngingo, mu articulation, agatangwa gucumbagira. Ingene uyu muntu yazitwara abandanije yitwara nabi, biraheze bikavyara ko atangwa guhiga inkoni kubera diabete,
kubera hypertension, kubera gute, kubera izo ngwara zose zaje gufata mu ngingo. Muri uyu muntu rero arashobora gutangwa kuja ku miti myinshi cyane. Rero twaca turuva tumurose muri kinesiterapi amaze kuba nabi. Rero iyi ni sanamu iduha ko yaba ukomeye ni vyiza kuja muri prevention, ko hariho inyigisho dutanga ku bijanye n'amatrouble n'ububabare, ivyo vy'amanere sciatique, ngene umuntu ashobora gusanga yunamye hagira amabega n'ibindi. Ivyo turatanga inyigisho rimwe mu kwezi ku buntu, no mu mashirahamwe tukayigishamwo ingene abantu bo kwicara neza mu biro, ingene bo kororoka mu biro, ingene boshira ordinateur imbere yabo, ingene boza baragira imyimenyerezo yo kwigorora mu biro ntibatebeyo, mu gukagira ama exercice yo kwigorora, ama exercice yo kuruhurira izosi, n'ingene umuntu yoza arahaguruka uko amasaha abiri abaheze. Muri izo mpanuro dutanga mu mashirahamwe tuba dushaka gukinga yabwa ubabare umuntu ashobora gutanga kuvuga ngo ndababara ivi, ndababara mu ngingo, ndababara mu masheville, ndababara mu mugongo, ndababara ku izosi, ati vyazanye n'ibinyanya mu maboko. Rero ibinyanya ni complication, ni ingaruka z'ubabare tutivuje ubwa mbere, kuko urutiga umugongo ruba rusanzwe rukorana n'amaboko. Muri rumake kinesiterapi rero niyo ihera mu kuva ku mwana muto ushaka umuntu ageze mu zabukuru, kuko umwana aba afise ingwara ziwe uko zimeze. Ugeze haruguru nyene, kuko abana hariho abana bavukana amaboko yacomotse, ugasanga umwana ariko aravuka ukuboko kwacomotse, ivyo bita muri Faransa elongation du plexus branchial. Ugasanga umwana ariko aravura ukuboko kumwe ntagushiramo inguvu, ugasanga iyo umuryamitse kuri urwo rubavu ntibikunda ko yihindukiza. Ugasanga hariho n'abana bagira ico twita AVC, bahagira ico no kwita nka accident yo kuvuka, ugasanga igice kimwe c'umubiri ntikimeze neza, ntikidevelopa co kimwe n'ikindi gice. Muri ivyo vyose yaba ku bana, ingwara bagira bariko baravuka, ingwara bagira z'ibikororwa bijanye n'ihinduka ry'ibihe, uravye ingwara z'abo bana zishobora kubashikira aho umwana ateba gukura ku muvuduko w'abandi, ico twita retard ya développement moteur. Abana ushobora gusanga kuvuga yatevye, kutambuka yatevye, guhaguruka yatevye, ibirenge bifyase, amayipsi n'amaparante. Izo ngwara zaba izo mu bana, zaba iz'abana bageze babayabaga, aho ushobora gusanga afise umuvuduko wo gukura mu urenze, aratangura kugira igiti c'umugongo kigoramye, ico twita scoliose. Canke abana b'abakobwa batangura kuzana amabere, ugasanga aja kuyanyegeza, acagira amabega. Ivyo vyose yo muri kine niho umukinesiterapeute y'intervene kugira ngo akosore bitararenga urugero. Muri ico gihe abana baraboneka, hari igihe abavyeyi usanga umukobwa kwije imyaka 10, 12, 13, 15 usanga umuvyeyi atakironka umwanya wo kumuraba. Rero hari usanga uruti rw'umugongo rwahengamye, canke yaje akaza uko yinyegeza amabere, abona umenga ntatahura ingene ariko arahinduka, agaca agira amabega. Rero mu mabega tuca dusanga ico ca scoliose n'ibindi, kinesiterapi za kumukosora, aje kare akira kare, aje atevye akira atevye. Hari n'igihe bishika ntibikunde. Hari uburyo bwinshi bw'irero umuntu ashobora kuvura muri kinesiterapi. Ubwa mbere arashobora gusanga hari igihe yaba wagize ingorane iyi canke iriya. Muri kinesiterapi ubwa mbere dukoresha amaboko, dukoresha umutwe n'umutima. Novuga nti umukinesiterapeute umutahe wiwe wa mbere afise n'ivyo bintu bitatu. No kuvuga ko harakeneye ko uwo muntu akwituye umwumviriza n'umutima munda, umwumviriza uhari, umwumviriza kugira umutahure, kuko agushikira yararusha, agushikira ababara, agushikira akeneye umwumviriza. Rero bwa mbere umutahe w'umukinesiterapeute ni ico igikoresho ca mbere ni ukumviriza. Kumviriza ushaka gutahura. Rero kuba wumvirije umuntu utari umwanya,
ukamwumviriza wihuta, navyo bishavuza umurwayi, imitsi yiwe igaca idadarara, kuko ishavu rituma les muscles ziwe zikontracta. Iyo umurwayi rero umuvuye atanezerewe, atabonye ko wamuhaye uwo mwanya, iyo ugeze gukora ku mitsi yiwe usanga idadaraye, usanga ari no kwita hypercontract. Rero umukine icihuta no kumviriza ubwa mbere, kumviriza umurwayi, kumutahura, kuko turabivuga kenshi ko kugira ngo iyo ntambwe uzogira umuvure birasaba ko impuzu yiwe mukura aho ukeneye kuvura. Rero kugira ku ntambwe ugira umuntu uti kuri iyo mpuzu uryamaho ndakuvure, birasaba ko nawe agutahura, mutahurana. Ubugira kabiri hariho ya maboko. Amaboko niyo yumva, niyo yumviriza kuyo muntu adadaraye, kuyo muntu afise imitsi ipfunditse igumye, nuko iyo mitsi itagira inguvu. Bisaba ko harakoze wa mutwe n'amaboko. Ikiba gisigaye rero wa mutima ukumviriza, wa mutima wakoresheje mu kugira ngo uwundi yumve ko yoba agira mitende, niyo ntambwe rero havi gutuma umubwira uti kugira uzogire mitende, kugira uzokire neza birasaba iminsi 10, birasaba iminsi 20, ou bien canke mbonye aho uje ugeze birasaba ko bizofata amezi 3 canke amezi 6. Birashobora gushika nuko uyo muntu ukuntu azameze ushobora kuvuga uti turakora ivyo dushoboye ku buryo bushimishije, ariko birashobora no gushika kuyo muntu atazokira iyo ngwara kuko uravye aho bigeze. Rero muri ico gihe impanuro ucumuha ninge nukinga ingaruka zoza nkukugira ibikomere vyaharyamira, kubabara umugongo, kugira ucuvura ibindi bihimba bitagize ikibazo kugira ngo ashobore kubandanya amererwa neza. Rero ivyo mvuze hariho ibindi vyuma biri ku ruhande. Hariho ivyuma bifasha nk'amavi kugira ngo ivi rigonde ryanse kugondeka. Iryo bica biza nk'ivyo gufasha uwo mukine kugira aciye ku ntambwe yiwe. Hariho ibiri ku mpome twita ama espalier umuntu ashobora kwishimikiza kugira ahaguruke canke yicare, kuko hari umuntu ushobora kutanashobora. Hariho ivyo dukoresha uburyo bw'ibintu bishushe kugira ngo umutsi woroherwe. Hariho ivyo dukoresha amazi akanye cyane, ivyo twita cryothérapie, bize gufasha kugira ngo ahantu ntavyimbe, kuko amazi ashushe n'akanye birafise uruhara kugira ngo umuntu agabanuke ububabare. Hariho ivyuma twita ivya stimulation bituma umuntu bikangura umutsi wasinziriye cyane n'ibindi. Revyo novuga ko kinesiotherapie utora ivyo ukoresha wisunze ugira wakire. Izindi ngwara iyo umuntu agwaye akaja kwa muganga agenda yizeye gukira, kubera ugwaye malaria umuganga yagupimye akasanga ugwaye malaria akakwandikira umuti uba wizeye gukira. Mwebwe abantu baza kubitura bafise izo ngorane z'uko imitsi yagize ingorane bikaba ngombwa yuko mukosora ivyo bitagenda neza, mbega umuntu arakira burundu byari byaranse ko atambuka agasubira gutambuka neza, atashobora kuduza amaboko agasubira kuduza amaboko neza, canke ni no gupfufahaza? Murakoze cyane. Kinesiotherapie umuntu aje yitura ikigo ca centre ya kinesiotherapie, icambere gishoboka ni urugukira. Kubera iki? Nk'akarorero umuntu yaravyutse mwijoro agira ibizunguzungu. Ivyo bizunguzungu bimubayeko mu minsi idashika 10 aba yakize burundu. Kuri ivyo bizunguzungu hariho ukuntu mu gutwi kuri mu migwi 3, hariho ugutwi twe tubona externe, hariho n'ugutwi kuri moyen no kuri interne. Rero indani niho haba hari centre ya équilibre, mugabo
ako kantu kajejwe kugira umuntu ntagire izo mpungenge ntazungurirwe kaba kagumye nko ku ruhande rumwe. Muri kinesiterapi rero ni uburyo ni tekinike dukoresha twita autonomement mu mwanya n'uwo munsi nyene umuntu aje guca atahatambuka ayari yaje afashwe n'abantu batatu ubwo nyene agatahatambuka. Ubugira kabiri hari igikebu umuntu akizanye kwa muganga muri kinesiterapi mu minsi idashika 5 usanga yakize. Umuntu ashobora kuzana umugongo avuga ati wibrotse yari katerura amazi muri ico gihe ni tekinike ukoresha usaba kumudebloka hama ubwo nyene hashobora guca kuvuga ati nukuri vyose biraheze kandi ntasubire. Hariho abakinyi, harimwo abantu bavunitse, harimwo imigwi myinshi cyane. Nuvuga ku bice novuga nti 90% z'abitura kinesiterapi barakira cyane kandi cyane kuko hariho n'impanuro nababwiye tubatekerera uko ivyo tubakoresha vyose atari ivyo twebwe tuzogumana ni vyanyu ni vy'uyo mugwayi kuko niwa ibintu tukwigisha genda ubisubiremwo genda wigorore ukunda kwigishije genda ukore iri exercice yo guhumeka ndakwigishije genda ndakwigishije exercice zo kwicara no guhaguruka uzura bikora wenyene bisaba ko ico gihe indwara yaje afise irakira burundu. Hari ivyo bishika rero kubagize AVC amaparalizi usanga inyanduruko ari indwara yenyegeje inyuma. Ico dusaba umugwayi n'uko uwo muganga nimba ari umuganga w'umutima niwe ategerezwa ko azara arakurikirana cyane akora kine akurikirana umuganga kuko nimba afise hypertension ntafata umuti nko vyategerezwa ntakurikiza impanuro z'umukardiologue no muri kinesiterapi ntibizokunda kuko icatumye AVC icatumye paralizi icatumye ibibazo kiracahari. Uwagize diabete ntagire discipline yo mu diabetologue umuganga wa diabete w'icyo ndwara y'isukari ntagire ico no kwita ihinduka ry'ivyumviro vyiwe n'inyifato yiwe kinesiterapi ntishobora gushika ku ntambwe upakira neza. Aho muri ico gihe kine niyo ya mbere uvura atamuti ubanje gutanga mugu ugasaba ko uwo muntu ahindura ingendo agendana nawe ukanamwereka ivyo yokora ukamukorera ico novuga massage kugira ngo umutsi worohe ukamwigisha technique zo kugira ngo akoreshe nk'umugozi wa elastique kugira ngo ako kantu gasubiremwo ukamubwira uti uyu mugozi naho ubona ari wo kwa muganga hariho imigozi ya chambre ya indi yukuboha ibintu isanzwe urayisubiramwo aka kaesume ufise mu ntoki urashobora gukoresha mu kugira ngo wigorore imitsi yo kwizosi ukakora ama exercice yo kugorora imitsi ukamwigisha ama exercice yuko hari cakora n'ikibujijwe ikibujijwe nyine ukamubwira uti uteruye amaguru uri muri abdominal ukaduza amaguru agoroye uzocobara umugongo uri muri piscine ugwaye umugongo ni vyiza ko ugaramye gusumba ko koga wubitsinda. Umuntu ubabara amavi ukaduga ikoreje n'amaguru ni vyiza mugo kumanuka uburi kura frena ibiro vyawe uri kufrena mu mavi si vyiza uraheza ushitse ikoreje ufate bus canke urabira inzira yo bihari atari yo kumanuka cyane umunsi umanutse cyane uzovyukutonekara ukabwira umuntu uti ni vyiza ko mu gutora ikintu kiri hasi utazunama gutya mugira wuname vyoba vyiza kubanza gupfunya amavi ugakoresha ubuvuza amavi cyane ugakoresha ivyo bita chaînage mu nda. Izo ni technique bisaba ko hari impanuro utekererwa kwitura bamubwira uti genda rero ubu ntuzusubire kugira gutya hama nawe agaheza ko kumva umusonga wari wamuteye ko atari mubi yabaye inzira kugira ngo ahindure uko yahora yifata hama gakira burundu. Eko murakoze cyane mu guheraheza mbega ko izindi ngwara hariho ivyo bakubwira ati iyi ngwara mu kuyirinda ukora iki niki mugabo mwebwe urumva mwitugwa n'abantu bagize ingorane ahanini zatewe n'ingwara kanaka mbega mwebwe hariho uburyo
hariho ico mwubwira abantu mu ntumbero yuko bokwikingira ivyo tuma baja kurondera abakenezi therapete. Murakoze cyane. Impanuro ya mbere uho umuntu hari imigwi Nuko kuvuga abantu bataragwara batagwaye batangurana nimwe bafise. Abantu atangwara nimwe bafise nico gisata ca mbere dufise muri sepekine. Ico gisata rikora iki? Gisanga abantu ku kazi bakora mu biro bicara ku ntebe bakagira imeza na ordinateur kugira ngo ubigishe gukinga za ndwara zifatira mu mitsi no mu makonyero nka nerve sciatique, kubabara kw'izosi, ububabare buguma bwimuka. Uno munsi wumva kw'izosi, undi mwanya w'umugongo, undi mwanya bwimuka twita fibromyalgie, ibinyanya vyo mu maboko, izo nerve sciatique ziza ziva ku kuntu umuntu yicara nabi ku ntebe itameze neza kandi akicara umwanya munini, ordinateur itameze neza uko vyategerezwa. Muri ico gihe ivyo birakingwa, vyitwa ma trouble musculo-squelettique. Birakingwa kuko ivyo binyanya, izi telefone dukoresha imisi yose, umuntu wese arafise telefone. Muri ukuntu umuntu yunama aja kwandika, uramwereka neza ingene yo kwicara n'ingene yomera kugira ngo akinge ko ivyo bibazo abigira atarabigwara. Ubugira kabiri, hariho uwundi mugwi w'abantu bakeneye guhindura kumenya, kuko hari igihe guhindura bisaba kubanza gutahura ivyo yofungura. Kuko wabwira ati mbwira none jewe mwompanura gufungura gute? Kuko indwara nyinshi, hariho indwara ntizugira ibiro vyinshi, ama obesite n'ibindi vy'isukari, vya diabete, vya hypertension, vyose bishobora kuva kuri assiette. Ufungura iki? Ufungura ryari? Ufungura gute? Iyo mfungurwa rero igacija kuri sport, mbere ugira imyimenyerezo ngororamubiri iyihe, kangahe mu ndwi, uyigira gute, ugira iyihe? Kuko hariho sport y'uwa myaka 20 ntisa na sport y'umyaka 50, y'imyaka 30 ntisa n'iyo myaka 30 ntisa na 60. So ivyo bihe uzica fungura, ukamenya ryara fungura niko tuma fungura, ugaheza ukamenya sport akora kwi ari yiwe vy'ukuri n'umwanya imaramwo nakangaha imara mu ndwi. Haba hasigiye kwiyumvira ati mbega nibiki bituma umutima w'uruhagarara wawe, ibikuvako urabifuta, ibitakuvako umwigisha kubijera. Hamugahanura uwo muntu mu nyuma ati wisuzumishe kare, kuko hari indwara nyinshi ziyica mu gacerere. Kwisuzumisha, kudisuzumisha imodoka ukoresha controle technique, uragenda uhavuga uti reka nsuzumisha hypertension araje du 35-40 ans, rampimisha umutima, reka ndabishe diabete, reka ndabe cholesterol, reka ndabe. Ivyo bintu rero bishitse kw'ivyo ufungura wabimenye ivyo ari vyo, na ryari ubifungura, iyo sport ukamenya ko n'iminota 150 mu ndwi ari myiza kugira ngo umuntu aguma ameze neza. Ukamubwira uti stress nayo nyene hariho ibikuva kuri abijera, ibikunaniye, ibitakuvako ushoboye kubimetriza, kuko hari bitatuvako. Hama isuzumishe kare kuko niwarindira ko vyumva hari igihe bikugora kubikiza. Muri ugenda wisuzumisha utarabanza kuremba. Mu majambo make, indwara zo muri kine nyinshi zirakingwa kuko n'uruhara rwawe n'uruhara rwanje ingene bihinduka. Mugabo hari ibidakingwa navyo, nk'umwana yavukanye infection yagiriye mu nda, akagira hydrocephalie, umutwe munini, akagira umwana akagira ico abo bita abayemse. Hariho byinshi bitashobora gukingwa, umuntu ajera yakira kabigeruka. Murakoze. Reka tubashimire mwebwe mwese mwatukurikiranye muri kino kiganiro, aho twariko turabira hamwe ingwara zifatira mu mitsi no mu makonyero ndetse n'ingene boyivura. Reka kandi twongere dushimire cyane by'imvamutima muganga Deo Ndayishimiye yatwakiriye akaduha no mwanya, ndetse no ku nyishu nziza zitomoye yatwishuye. Naho ubutaha.